The Commission hereby directs all returning officers that where a BBVK or kit fails to start or to function, the voting process should commence immediately using the National Voters Register. Kabaye ari amatora yibwe Bobi Wine ni yakire canke akoreshe plan B nkuko yamaze kubitegura. Plan B nayo si yindi ni imyigaragambyo ahaje nkuko ndiko ndabibabwira jewe Fleury Patriot umusesanguzi wanyu ndabijeje neza ko ejo canke hirya ejo imyigaragambyo itangura. Ati vyifashe gute uyu mugabo abo atanguye hano agaragara kuri kano kareresi niwe ajejwe Commission Electorale Nationale Independante yo mu Uganda. Yari karavuga ati ivyuma twiteze ko tuza gukoresha muri kino gikorwa c'amatora y'umukuru w'igihugu uno munsi tariki 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 vyapfuye ntibiriko birakora. Can you imagine ivyuma bishasha ninababwira amafaranga ivyo vyuma vyatwaye mwese muraza guhungurwa amatwi hanyuma ukazora umuntu arahagaze imbere y'isinzi ry'abantu imbere y'amakamera imbere y'itangaza makuru imbere y'abantu bakomeye neza mu mutwe imbere y'aba intellectuel bize mu Uganda no mu mahanga ukaza ukababwira ati ivyuma vyose twari twiteze gukoresha vyapfuye no donc nitugikoresha bino vyuma vya biometrique ko bari bateguye ko bazokoresha ivyuma biri biometrique hanyuma agaca yirukira twatubase mwabonana bagaragariza iyo point rero niyo yasurevye uruhagarara gwinshi cyane gushika naho Bobi Wine agira reflect canke ngo yanka kubandanya ivyo amatora ariko umutambukanyi wiwe n'abandi bahanuzi we bari ruhande bamubwira ati no wewe tuzoripotinga kazima twabibonye nta muntu umwe atabibona abene gihugu bose nicabona on prend à témoin abene gihugu abaganda bose reka amatora bandanye hanyuma nkuko wari warabivuze warabipredise rero ko uyu mutama Museveni ategetswe kwiba amatora uko bigenda kose icemeza ca mbere niki niho mwace mubona hakurikirwa process yo kugura amabase nabiri ya bidobo mwabonye bariko bakoresha mu gutora nanje rero ngahaca nibaza nimba bino bintu dufate basi ko vyabaye par accident izo mashini zose canke zimwe mu mashini bari biteze gukoresha mu vy'amatora zigahagarara nanje rero ni munsigutse amabase yose yakoreshejwe Uganda nzima ndasubiramo amabasa yose yakoreshejwe Uganda nzima Uganda nini ku Burundi fata gusa karoro ko ku Burundi uvuga ati amabase bace bagura ku mabiro do vote amabase diligence aya mafaranga yavuye mu maboko ya Museveni yavuye muri Uganda yavuye muri inde mbega ko hose hari amabase yirabura izo base bazishoreye umufurnisere umwe iyo ri point d'interrogation ku ruhande rw'iwanje ariko biragaragara ko ari karata Museveni yakinye ariko ino karata ni karata iza imumaramaza ikongerekana maramaza igihugu ca Uganda muri rusangi izi mashini rero nkuko nari nababwiye zagutswe agafyo k'amafaranga y'ama nya Uganda muri Uganda bakoresha amashiringi niyo mone nationale yabo ibi vyo bikaba vyagutswe billion ni miliyaridi ndibaza mpinduye nkabishira mu gifaransa billion amajana 269 nizo izo mashini zagutswe ndasubiramwo imiliyaridi amajana 269 z'amashiringi y'amaganda nizo izo mashini zagutswe birangira zidakoze Uganda nzima nta no kuvuga ati biro do vote imwe mashini yase gukora tuca turi yaranja tugira kikuru ku mapuro canke biro do vote 10 muri Uganda zaranse gukora ivyo bimashini bose yavuze ati kuva ubu ibimashini twari twiteze gukoresha ntibikora gura amabase akabiga twengo nta keza ariko Bobi Wine yarabivuze uyu mutama Museveni ko bidakunda kuko arazi ko atsindwa hokuru rero yakoresheje niyo yo guca ivyuma vyose bipfa byaguzwe amafaranga yose mwiyumvire hama bakaja gukoresha twadubase two gukarabiramwo nabagaragariza mu kiganiro catambutse uko niko biri kandi CNN nayo nyene yagize ikibivuga ko iravuga ayo matora ntarigera abaho kuva twabaho d'abord umuntu akupa connection imi avant 3 jours abandi bahora bakupa connection ageze guharura canke mu matora nyene agitangura ugakupa connection avant 3 jours yuko amatora aba wari kurakora iki warugamije
ico ni kibazo ca mbere muri CNN bibajije irerese ndaza kwibacishiriza ko hano nyene kugira tujane 5 kuri 5 narababwiye ko ntabazanira ibihuha ndabazanira amakuru atomoye kandi amakuru atohoje neza nico tanababwiye ati nzofuma nkora ikiganiro kimwe aho kurundarunda ibiganiro vyinshi ku munsi ariko atankomezi atakuri sinkora ibiganiro ngo kugira ngo ndondera ama views cyangwa kugira iki nkora ibiganiro kugira dufashanye dutahuzanye kandi tugwanire iteka nitekane cyane base yo kubona Fleury Patriote kuri zino mbuga ngurukana bumenyi za Fleury Podcast TV icambere campagurukije numuhamagaro wo kugwanira iteka nitekane y'igihugu cyane nico gituma kuza hano ngo nje kuvuga ivyo mvuga gufana ntibinaniye kuvangatiranya ivy'amamaci nkavuga Real Madrid ejo yaratsinzwe kuna kuriya ntivyase ariko ndaza mvuga ibintu biri bifise objectif kandi bifise aho bifatiye uko niko biri imiliyaridi amajana 269 z'amashiringi y'amaganda pi. This time, Bobi Wine is asking Ugandans to cast a protest vote against the authoritarian government of President Yoweri Museveni. Well, and how do we now even know if the elections are fair? Talk about no transparency, cutting down the internet. I mean, how is this election supposed to be credible? Bobi Wine rero yagaragaye avuye gutora n'umutambukanyi wiwe acashikira gukora interview aratanga ikiganiro avuga ati ntimwabona no ivyo nari narababwiye iki ni kimwe mu vyo nari naravuze uyu mutama Museveni nari mubwiye kuva kera kandi nari nababwiye ko ategezwa kuriginga donc to rig mu congereza we abagana kuvuga ko ategezwa kwiba amatora nuko birangiye atanguye kwica amamashini ejo muzokumva ibindi canke muri rino joro nibatangura guharura muraza kumva izindi strategy ikindi naco CNN yaneguye kuko nari ku ruhande rwa CNN yavuze ati ni gute mu matora y'amahoro ari transparent ari libre ari democratique mushoboye kudeployinga kurungika cyangwa gushwiragiza abasirikare muri Uganda nzima mu mabarabara mu masantre mu masoko n'ahandi henshi agenda hatandukanye mwikekiki mwicuriki bisigura ko ivyo Bobi Wine yamaze kuvuga canke yamaze kuvuga hakiri kare kutumenyesha ko ari byo bigiye kuba na Museveni arazi ko bitegerezwa kuba arico gituma yakufye connection kuko Museveni kurekura vyo ntibikunda aha tuca twifashisha amajambo yagiye aravuga narababwiye ahantu yaciye umugana avuga ati ni gute norima umurima w'ibisheke hanyuma wagera kwera ngo mugomba muhunkuremo uwo n'umugana umwe yaciye mu nyuma aravuga ati Uganda ndayikuye iyo nayikuye maze imyaka 40 ndi ku mutwe wa igihugu ca Uganda iyabyo nagikuye hariya mu mwavu mwiyarara ubu hageze ko ndakirira ivyamwa ngo niho mushaka komva ku butegetsi aya n'amajambo abiri tutarenze kuja mu majambo menshi Museveni yavuze ariko reka nongere ko nirindi Museveni yaravuze ko ngo inkoho imwe ijanga amasasu 120 yarashatse kubabwira ati umusoda umwe cyangwa umupolisi imwe ashiye kurasa abanya-Uganda 120 nimwitambika imbere bisigura ko kubarasa vyo ari tayari ni mafu ariko guseda canke guheba igihugu ca Uganda ntibikunda ikintu ca mbere rero benshi bakunda kwibaza banambajije Fleury Patriote none ni kubera iki abakuru b'ibihugu cane bo muri Afrika bitaborohera kuva ku butegetsi ikintu ca mbere nuko baba barivye iyo umukuru w'igihugu yivye akarunda gato akirundaniriza k'amatungo adafise isiguro cane mu mutahure neza adafise isiguro aravuga ati je ni navako iki niki bazombaza iyo nagikuye hari gihe nzoshikira mu gasho hari gihe nzogira ukunuku agacavuga ati reka rero je mpambane gushika ngire arrêt cardiaque gushika ngire AVC ugatusanga uyo muntu ntashaka kuvako kuko uravye ibintu Bobi Wine arega Museveni nukuri Museveni avuye ko ndazi ko Bobi Wine yoca mutumbereza muri sentare direct kandi Museveni saha gusa muri Uganda au niveau international haba muri ya ICC ya sentare dukunda kwiga ngo dukunda kuvuga ati ngo ni sentare ihana abanyafrika gusa bo bise CPI ariko twe tuyita CPA Cour pénale internationale ariko Cour pénale ya Afrika iyo ndati ko yicaye mutwaramwo direct rero ivyo bintu cane reflexe ya mbere nakoze iki mbega ni nava ku butegetsi nzobandanya nidegemvya njya ivyamwa vy'umu ex president mu mahoro iyo niyo ngorana nico gitwa muri leta zunze ubumwe za Amerika kenshi muri Amerika ho barabitomoye nimba batahinduye amategeko mperuka numva ko ari imyaka 100 ari umukuru w'igihugu akurikiranwa yaravuye ku butegetsi murumva ko baba bavuze ati ntituzogukurikirana ariko mwarabonye ko
mu Bufaransa aheruka gukurikiranwa aranafungwa mu nyuma ararekugwa. Rero uko niko biri muri Uganda, ariko ntidutebe muri Uganda gatoreka tugaruke rero muri Uvira. Muri Uvira amakuru musanzwe mo yaziko Paul ya Karundu yarashwe, hapfira y'aba officier benshi ba AFC M23 izibwebwe za Sarambwe, RDF aba basogosi izi nkotanyi izi ncoreke canke aba bakozi ba Paul Kagame. Ibi biri clair. Ikintu nje kongera ko nuko hagiyeyo ikamyo zirenga 15 muri video abariko barayifata ahantu bari mu mashamba bavuga ati zikamyo kuva zaciriye ngaha izikamyo zimanutse ubu zirenga 15, ariko amakuru twaronse kuri source locale bariko baravuga ko bariko baragerageza kugabanya abasirikare babakura hariya muri Uvira babagarukana ino za Ruvungi n'ahandi yagenda hatandukanye za Sange bagaruka kuzibira. Sinzana bakoragira igikuta cyane bavuga ati aha n'imiburi ntituzorenga ngaha, niho bariko baragenda ngo gushira ibijya bigwanisho rutura, kuko bariko barakoresha amabeni y'amahoho n'ibifuso bya bibeni binini bigezweho bimwe biri moderne. Akarere sindakabashira ko hano kugira tujane 5 kuri 5, ariko kandi muri iyo video nyene abo bantu bariko barafata ayo masanamu bavuga ati ejo unabose tuyitake 15 ejo itariki 14 haciye amakamyo anuka yuzuye ibiziga vya RDF AFC M23 izi nkotanyi aba basogosi, ngo nubu bariko barasomba abo bacucumye hariya muri Uvira. Nuko amakuru ameze ni update iza canke ije ku makuru yabereye ikarundu kuri poro y'ikarundu, ariko ndabamenyeshe ko imigwano ibandanya tukiri mu burasirazuba nyene bwa Kongo. Ku murongo y'urugamba Rutshuru hari iyindi bombardement yahabaye, ariko gushika no mango ntibaramenya ni drone yande, nta muntu numwe aradeklara iyo bombardement ngo ni bombardement bavuze ati ngo ni drone non identifié yarashe hariya muri ka ya RDF M23 barashe mu ikambi ya AFC M23, hanyuma birangira batamenye iyo drone ngo ni yande, ariko kameme batumbereje AFC M23 na batarabiproclama twumva ko ni FARDC canke Wazalendo. Iruhande iyo bombardement imigwano ni myinshi cyane. Fizi habaye imigwano ahitwa point 0 ni muri ho plateau, murakunda kumva bahavuga, ariko point 0 muri murasazo wa Kongo ni zibiri. Haro point 0 iri hariya mu Minembwe mwakunze kumva bavuga, ni point 0 mwumva iri muri Fizi. Rero ngo bimeze gute? Habaye imigwano naho nyene idasanzwe aho aba AFC M23 izwebwe za Sarambwe bagerageje kwataka amakambi. Ubu bariko baragira abana bagira ngo ama contre attaque batera ibirindiro vya Wazalendo giturumbuka kugira barabe ko bogenda barisubiza uduce tugenda dutandukanye, ariko vyarangiye bibataye ku amazi barashwiragira baratabaromoka bagenda urusabagire mu mashamba. Ico nongera ko kuri Rutshuru, ico twongera ko kuri bombardement y'Rutshuru nuko iyo drone yatanguye ngo gukora akazi kuva isaha 7:55 ngo explosion y'ikambi yitwa Pena, ni kambi yitwa Pena irimwo RDF AFC M23 akaba ari Rutshuru centre, ariko ivyo bita bilan abahapfiriye ivyo nonekaye bilan materiel et physique nta kintu na kimwe kiraja ku mugaragaro, ariko uko tugenda twaronka update turaza tubamenyeshe ukungene vyifashe. Ariko imutwiri muri Rutshuru nyene muri sheferi yitwa Bwito imigwano naho nyene irahari, bariko barakozanya ko hakabandanya humvikana atangwa ibisasu binini ibibombe n'ibindi vyinshi, ariko birangira atangura kuvuga twa dusasu twakure kure wumva ko umuntu mengo ariko araba erwanye. Nuko biri yindi update canke yandi makuru tukomeza kuronka hariya ku mirongo y'urugamba. Turi hano 5 kuri 5. Ndizera neza ko namwe mukurikirana Free Podcast TV mwamaze gufyonda hano kaga kengeri kugira ibiganiro haba amashoti twatu video tugufi live canke ibidukora hama tukaza tukapostinga ntibize bira bacika. Uko rero niko vyifashe muri uno mwanya hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ayandi makuru nitwagira ico twubura turagaruka mukanya. Mugire rero umunsi mwiza kandi mugire aho muba mwubahwe. Ciao ciao. Ndabibutsa ko nta Free Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe.